bavukanye dusangiye ukwemera, ijambo ry'Imana tugira ngo tuzirikane ni ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi ya gatatu inyuma y'umunsi mukuru wa Pentekote. Kuri uwo munsi wa gatandatu Ekleziya yibuka umushahu utatiwe Bikira Mariya. Ijambo ry'Imana tugira ngo twumve ni ry'uwo munsi mukuru. Gisomwa ca mbere tukagisanga mu gitabo c'umuhanuzi Isaya gabane ca 61 kuva ku murongo w'9 gushika ku 11. Mu kibanza c'Izaburi dufise indirimbo dusanga mu gitabo ca mbere ca Samueli igabane ca 2 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 8. Inkuru nziza nayo tuyisanga kwa Luka kigabane ca 2 kuva ku murongo wa 41 gushika ku wa 51. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Isaya. Abazobamuka ko bazomenyekana mu mahanga, n'uruvyaro rwanyu ruzomenyekana mu makungu. Abazorubona bose bazomenya yuko ari rwo ruvyaro rwahezagiwe n'Umukama. Nzonezerwa cane mu Mukama, umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanje, kuko yanyambitse inyambaro y'urukiza, akanyorosa umutamana w'ubutungane, nk'uko umugeni abegwa n'urugori, kandi nk'uko umugeni ashaza n'utugenegene twiwe. Nk'uko isi ibaduka ibimera, n'indimo ikameza ivyayitewemwo, uko niko Umukama azomeza ubutungane n'ishimwe imbere y'amakungu yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana iranezereza umutima wanje. Imana iranezereza umutima wanje. Umutima wanje uvugiriza impundu Umukama, amaso yanje ahanze Imana yanje. Umunwa wanje uratwenga abansi banje, kuko nezerewe n'urukiza rwawe. Imana iranezereza umutima wanje. Icumu ry'ubutwari riravunika, mugabo ab'ububasha buke bikenyeje ubukomezi. Abama bahimvye nibo basigaye baca ingero, abahora bashonje ntibagicumukura. Imana iranezereza umutima wanje. Umukama niwe yica kandi akaba ari wakiza, niwe ajana mu kuzimu akongera akaba ari wakurayo. Umukama niwe akenesha kandi niwe atungisha, niwe asubiza hasi kandi niwe atonesha. Imana iranezereza umutima wanje. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Luka. Uko umwaka utashe, abavyeyi ba Yezu bahora baje Yerusalemu ku misi mikuru ya Pasika. Aho Yezu amara imyaka 12 adugana n'abavyeyi biwe Yerusalemu nkuko bama babigira ku misi mikuru ya Pasika. Imisi ya Pasika imaze guhera barataha. Umwana Yezu asigara Yerusalemu, nabo abavyeyi biwe batabizi. Bagira urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari kumwe nabo bazananye. Baraheza bamuronderera mu nshuti no mubo bazinanye ngo bamubure, basubira Yerusalemu kumuronderayo. Bamaze gatatu bamusanga mu gisengero yicaye mu bigisha hagati, abumviriza yongera babaza. Abamwumva bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura, ngo bamurenguke ko baratamarikwa. Nyina wiwe amubwira ati, mbega mwananje, watugize ibiki? Urabona aho twahereye tukurondera twe na so turi mu maganya? Nawe arabishura ati, mwandonderera iki? Ntimwari muzi ko mbwirizwa kwama mu bikorwa vya data? Mugabo rero bo ntibategera ivyo ababwiye. Baraheza baramanuka basubira i Nazareti, akama bagamburukira. Nyina wiwe nawe agumiza kumushaha ayo majambo yose. Nyina wiwe nawe agumiza kumushaha ayo majambo yose. Bavukanye dusangiye ukwemera, iryo jambo ryo mu nkuru nziza yanditse Luka niryo rishingiye ko amasabamana y'uno munsi mukuru w'umushahu utatiwe Bikira Mariya. Niryo duhamagariwe kuzirikana. Nkako ayo majambo adutumirira kwegera no gutangarira
uwo mushaha utacyoye wa Bikira Mariya kugira ngo natwe tugire umutima ukenguruka kandi wugurukira Imana nka Bikira Mariya. Bavukanye, ukwambaza umushaha utacyoye wa Bikira Mariya si vyavuba muri Ekleziya. Vyatanguye mu kinjana c'17 hisungwa umushaha mweranda wa Yezu. Mbere ku munsi mukuru w'umushaha wa Yezu niho baca bibukamwo umushaha utacyoye wa Bikira Mariya. Wagiye ku munsi mukuru ukwawo mu kinjana c'19. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1942 naho igihe habaye yubile y'imyaka 25 y'amabonekerwa y'Ifatima Portugal, niho Papa Pio w'12 yashikana isi yose ku mushaha utacyoye wa Bikira Mariya. Aho bavuganye twibuke ko n'igihugu cacu cashikanywe ku mushaha utacyoye wa Bikira Mariya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 twimirije kuronka intahe yo kwikukira. Abari barongoye Ekleziya Katolika ico gihe bashikanye Burundi kuri Bikira Mariya bari kumwe n'uwaturondereye intahe yo kwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore. None rero Bikira Mariya ko ariwe karoro k'abakurikiye Yezu Kristo kabamuhisemo nk'umukiza wabo, birakwiye ko abarundi b'abakristo birimbura turabiragi y'uwo muvyeyi twoba twaragumije kuva igihe twamushikanira Uburundi bwacu. Mbega twaramenye kwakira neza ivyagiye birashikira igihugu, twabizirikana mu mutima nka Bikira Mariya kugira ngo tubikuremwo icigwa, canke usanga twagiye turatwagwa n'ibihuhusi vyose tugahindagurika uko ibintu bihinduka. Mariya nyina wa Yezu turazi ko yagize ibimuhimbara nibumubabaza nk'abandi bantu bose. Nk'igihe yagenda kuramutsa mwene wabo Elizabeti, yaragaragaje akanyamuneza kuko yatewe iteka n'umukama. Ariko ako kamwemwe k'ico gihe kakurikiwe kandi n'ububabare. Nk'igihe umutama Simo yabura ibiraba umwana Yezu, canke igihe Yezu asigaye Yerusalemu afise imyaka 12 bakamara imisi 3 bamurondera nkuko tuvyumvise mu nkuru nziza. Hanyuma ndacane cane igihe Yezu Kristo atanguye igihe cyo kubabara gushika Bikira Mariya amufuwe mu ruhafu. Muri ayo magogwa yose Bikira Mariya ntiyigeze atirimuka, umushaha wiwe ntiwigeze ucyozwa n'igicumuro. Yasamwe ataga icumuro kandi agumana ubutore kuko yamye yuzuye inema. Nico gituma abantu bose bazomwita muhigwe. Ego cane, ubuhigwe n'akanyamuneza nivyo ntango n'iherezo kuri Bikira Mariya. Kuva akibugwa n'abahanuzi gushika yambika urugori rw'ubwamikazi. Hari amajambo mu gisomwa ca mbere ngo nzonezerwa cane mu mukama, umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanje, kuko yanyambitse inyambaro y'urukiza akanyorosa umutamana w'ubutungane. Ayo majambo y'umuhanuzi Yesaya bavukanyi kare yitirirwa Isirayeli, igihugu catowe n'Imana. Ariko ubu arashobora kwitirirwa Bikira Mariya nkuko ashobora kwitirirwa Ekleziya ariyo Isirayeli nshasha, kuko Bikira Mariya niwe gashusho ke Ekleziya. Uko kunezerwa no kuvuza impundu rero tubisangiye nawe, kandi tuzobisangira no mu bwami bw'ijuru mu gihe twoba tugira uko dushobora kose ngo tugire umutima uciye bugufi kandi ucyoroye nk'uwiwe. Nkako aho niho tuzoba tubaye abana biwe bukuri. Mushaha wa Mariya wabaye kandi wasamwe ataga icumuro, dusabire. Amen.